Tubaramutse bakunzi b'ibiganiro bica kuri BBF TV, nizera neza yuko mumeze neza aho muri hose, abari mu mihingo igitandukanye y'isi, haba hano mu Burundi, mu bihugu vya Afrika y'ubuseruko ndetse ni Burayi, muri Amerika n'ahandi hose. Nizera neza yuko muba mubandanya mukurikirana ibiganiro vyacu. Mu kiganiro cyacu cyo kuno munsi kenshi mukunda kubona dutumira abaririmbyi, ariko no munsi twatumiye umwe mu bariko nawe nyine barabikora neza mwa bino bikorwa ndoramana canke ibikorwa bihesha icubahiro izina ry'Imana. Nawe si uwundi akaba asanzwe akina mareresi canke amasinema canke amafilme, bivana n'ingene wowe uri kuradukurikirana uvyita. Tukaba tumufise hano mu kiganiro cacu cyo kuno munsi. Twagomba rero dushobore kumwiyegereza kugira ngo ashobore kutuganira vyinshi bijanye n'igikorwa ciwe asanzwe akora. Ni mu mwanya turamubereka. Utiki iryo zina waritaye igihe wubakana n'urya mugabo. Uzi yuko iyo utagiriye ubukwe mu rushengero urugirira iwacu. Dumwamikazi imivurungano nahawe imiryango yose yubakiye ku musenyi kugira ndayitegeke. Natumye ko intumwa nyinshi nkuwumva. Uyu munsi nahise kwizira jenyine. Uwo nawe uriko uravuga, iyo umwihakanye nawe azokwihakana. Kabonetse. Ego mutaximene. Ko wimviri. Uvuze? Akazi kabonetse igiye kuba mutaximene. Jewe? Eh. Umutaximene? Eh. Twanyenze. Siraryohewe. Mbo umushoferi jewe? Eh. Aya. Abakizwa abaporota bapfuye nabi bose. Jewe? Oya kusakazi kiwanje vya. Nese agushaka ndakugenze gutevye. Mama urasi naringerageje no tudi franchement ndondera kandi kazi apanako oya. Nizo nsuka niruka ngene tugira ngo turadushaka ubuzima turabukuntu tubaho vraiment. Ariko we ntuvyemeye. Abashoferi bahura n'ingorane nyinshi. Namushaka kaza. Ko muzi ndotana nk'imbana zitanu. Nena nizigura turaryohewe tugiye kubaho neza mu rugo rwacu. Umva je ndarambiwe. Kashize ngane mu kuvuga ngo nzohagare hejuru. Sivyo? Mwisimbo y'inuma. Kugenda ku. Ushaka kazi kameze gute n'ukuri kw'Imana. Genda kubwiye no. Nta bushoferi jeshe shabuda butakwa. Nena kazi keza kutaja ukarondera. Indira. Mwanya ni washi. Umugabo mu gitondo kuvyuka kunywa icayi n'imikate, saa sita umuceri n'ibiharage, mw'ijoro kuja kuryama mu gatondo avyuka. Vivyo nabirambiwe. Shepa. Kumbe shawashaka mfe. Nishaka tuma cyo nyibana n'abantu, sivyo? Urakoze. Uvuze umviriza ntaze amajambo. Sha. Warateye imbere. Umviriza. Uzibe. Bazi wa ntayi. Uribuke wa ntayi. Tuvuga amajambo menshi. None ko ufise ibisayangana rero. Ibyo. Warateye imbere sha. Ninze bimatangaza. Umviriza amajambo menshi nkeneye kumpa abana banje. Ukazibe. Muronde ko ndagutwagira nga nimba ari ibiharara vyaguhaye bino biri urambwira neza sinkeneye ngora mu abana banje. Maria ndakubwiza ukuri sinkabona bino bihabara vyaguhaye bino biri je ndagutwagira urumva mu abana banje sinkeneye uburofa abana banje abana banje. nawe si uwundi rero namaze kumuvuga uwo ari we none mwigeme nyimba atari umumama ngira ngo araza kutubwira neza uwo ari we tukuramutse tunaguhe n'ikaze kuri BBF TV.
nanjye ndabaramukije cyane kandi murakoze kunyakira. Ego. Ninde turiko turavugana? Jewe amazina yanje ni Uwimana Faxine, amazina y'abavyeyi ariko amazina y'abaki abandi bagiye banyita abakunzi b'ibikorwa byanje ni Fanny Ravine, niyo rero abantu benshi banziko. Fanny, twagerageje kuvuga ibikorwa vyawe usanzwe ukora bimeze gute bijanye n'ibikorwa vyawe, usanzwe uri umuntu muki mw'ivyo bikorwa vy'amareresi twamye turiko turavuga canke turiko turavuga muno mwanya? Mu bijanye n'amareresi jewe ndi umwanditsi, nkaba n'umukinyi, nkaba producer mbere nokivuga gute mu Kirundi. Oya, utanga uburyo bwo kugira filme. Ego. Novuga ko ndi umurongozi, nkaba ndi ari na jewe nashizeho groupe yanje nitwa 3Fa. Twafa nayo ikabihurikiyemo ibikorwa byanje byose byasanzwe nkora mu buzima busanzwe bya fashion hamwe n'ivya filme. Ego. Twumva yuko iyo Twafa ikora ibintu vyinshi, mugabo twagomba tuhagare cyane kuvyerekeye amareresi. Twumvise neza yuko uri umwanditsi ukaba unashigikira ico gikorwa mu bijanye no gushiramwe uburyo bwawe. Mugeze ku bikorwa bingana gute mu bijanye n'ico gikorwa cyawe c'amareresi? Ibikorwa tugeze ko ni nka 5. Ego, nka 5 mugabo hariho ibindi imbere naba ndumukinyi gusa kuko sinari bwa vyinjiremo neza. Ego. Mugeze ku mafilme ashika kuri 5. Ego. Aho imbere wakora mu mugwi bimeze gute? N'umugwi wakora canke bara gutumira ukavuga ati ko tubona ufise tala mu vyerekeye amareresi ngo udufashe, byari bimeze gute? Ubwa mbere nkivukira mu bya filme hari umugwi kanaka nari ndimo, mugabo nawe ntiwambutse uko nk'undi mugwi ukeneye ngende kubafasha kubwatala baba bambonye ko nkagenda nkabafasha gushikaho mbona ko ivyo bitampagije, ndavuga ati no naye ndafise message ziwanje ntegerezwa guha abantu, reka rero nanje ubu ntangwe gukora ku giti ciwanje. Ego. Rero ubuyi kuva aho utanguye gukora ku giti ciwawe ubona gute filme Ndundi ingene imeze, uyibona gute muri rusangi canke ubwa mbere uko wabikora mu uwo mugwi w'ubwa mbere, filme Ndundi uyibona gute? Icambere navuga nuko filme Ndundi ego turitanga yuko hari ukuntu abarundi ntiturajijuka ngo tubone yuko nyine ari ikintu ngirakamaro ku gihugu cacu. Hariho benshi babona yuko umenga ni gutakaza umwanya, babona umenga ni mburakimazi nizo zikora amafilme, babona umenga ni kwiryohera. Niteka ku gihugu cacu, niteka kuri twebwe. Ego. Umafilme mukina cankwe izo filme 5 mumaze gushira ku mugaragaro, nubuhe butumwa bwihariye mumaze kumenyekanisha bice mu iyo ngabire iri muri mwebwe? Ubutumwa tumaze cyane cyane ndafatira ku rukundo rw'abana b'Imana, guhuza kuko nk'iyambere nibuka iyambere nayise turi bamwe, aho usanga abantu badahuza kandi bafata dutoye ariko ugiye kwiyumvira ugasanga bari mu n'Imana imwe, baba bakwiye kuhuza bagakundana hama bakabona gukora ikintu, kuko ntushobora no kuvuga ko umukozi w'Imana atari urukundo ufise, barazikogera ijambo ry'Imana. Ego, cyane cyane ndahamagarira abantu gukunda. Hariho n'indi ubu nyirikiragira nise urugendo, nawe nashatse guhanura nawe nyine mu miryango, fatiye cyane cyane ku bana b'abajene usanga mu myaka y'ubuyabaga badakurikirana impanuro z'abavyeyi cyangwa badakurikirana ijambo ry'Imana, ukaje usanga muri kazoza bibazaniye ibindi bintu, bafashe inzira batari gufata, bagiye ukuye mu rudubi. Nkahanura nabubatse ko atari vyiza kwahukana, kuko uretse yuko bishobora kugirira ingaruka mbi abana, namwe ubwanyu birabagirira ingaruka mbi, bikagaruka ku gihugu, birakagaruka no kuri mwebwe nyene. Kenshi ubutumwa muba mwisunga mwizo filme ni ubutumwa buba bufatiye ku ijambo ry'Imana canke ku bintu bisanzwe tubona by'ikibano ca buri munsi, bimeze gute? Jewe hanini fatira ku bintu byose. Ntushobora kubaha Imana utubashe kwanza umuntu ubona.
ubanza kubaha umuntu hama ukaca wubaha n'Imana kandi ntushobora kubaha umuntu tubaha Imana wumva n'ibintu bibiri bitegerezwa kujana nico gituma rero jewe ngira vyose ubanye neza n'abantu utegerezwa kubana neza n'Imana ntuvuga ngo urabana neza n'Imana utabana neza n'abantu muri mwebwe mu mugwi wanyu niyihe filime mutoshobora kwandika nubuhe butumwa mutoshobora kwandika muri filime zanyu filime iyo ariyo yose idafite icyo bafasha umuntu cyane cyane ugwaruka n'abubatse nta no kwandika nta niyo no kuyumvira kenshi niwo wandika bo muri kumwe mu mugwi ntibandika nta barimwo bandika ni wowe wenyine wandika novuga iyo twafa yuko nta mugwi uvuga ngo n'abantu kanaka bahari kuko iyo hageze yuko ntegura igikorwa ndayandika hama nkaraba umuntu kanaka ati uyu yoshobora gukina ngaha uyu yoshobora gukina ngaha hama nkababwira nkabahamagara nkagira ni nkuko nawe no guhamagara ati ndagusabye ufashe urumva sinavuga ngo hari abantu bahari aribo bama bakina oya Okay, wavuze ko yuko ari wowe usanzwe ushiramwo ikintu c'uburyo c'amafaranga nabandi bantu hirya no hino bagufasha gushiramwo amafaranga canke abo bantu utumako urafise icubaha agafaranga bimeze gute kuko mwa kino gihe urabizi yuko ikintu citwa uburyo kiba kicentervena mu bintu vyinshi bimeze gute mijanye n'uburyo mu bijanye n'uburyo gushika ubu sindaronka umuntu avuga ati reka ibikorwa vyawe ndabigufashe ariko kuko Imana itabura aho ibicisha ndashobora gushira igikorwa hanze hama nk'abantu ugasanga baritanze bakavuga ati je numva no terera uku je numva no guhifana cyangwa numva umenga ndagushorere sede urazi ko amasede ubu nyine n'abantu benshi bakiyaraba mugabo ukasanga umuntu aritanze ati reka ndagushorere nk'ikimenyetso c'urukundo cyo kugufasha n'ubu sede zirahari za filime urugendo nivyo mugasi ndaronka umuntu avuga ati akira uburyo uzokore filime Fani upromoting ibikorwa vyawe vya filime mu buhe buryo kenshi turakunda kubona abantu babakora filime canke ibintu vy'amateatre bashobora gushira abantu hamwe haba muri salle haba ahantu hahurira abantu benshi bakinjiza abantu bakarisha wowe ubikora gute kugira ngo filime yawe ishobore gushika kure hashoboka jewe sinitaho ngo kuriha ngo kwinjira urishe nk'ubu nk'iyo nagize mu kw'icenda nifuje yuko abantu baza tugasangira ijambo ry'Imana nabikoreye muri eglise abo natumiye baraza muri eglise turasangira ijambo ry'Imana bararaba filme iyindi nawe mperuka kugira ubu nifuje yuko baza dusangire bonane narabatumiye baraza hama mugabo baragira akantu k'intererano gatoyi ko kuvuga ati kugira baronke ico bicarako ako gafilme sindagira ikintu cyo kuvuga ati reka nshira amahera imbere kuko urugendo ruracari rurerure muri make ushira imbere igikorwa c'Imana ushira ibintu vy'Imana imbere hari umuririmbyi yigeze kuvuga ngo ibintu vy'Imana ntavyo barihisha ngo ibintu vy'Imana ngo nta wabironkeye ubuntu uzobitangira ubuntu namwe niko bimeze no nta kintu na kimwe uronke ego impano urayironkera ubuntu ariko kugira iyo mpano ija habona ntija habona ku buntu je kuvuga ngo sindihisha amahera suko uvuga ngo ntago nkeneye oyanda yakeneye ariko hanini je sishira imbere ngo amahera niwe nkeneye ako nkeneye yuko bwa butumwa bwanje ntanga bushikire benshi kuko navuga ngo mwinjiye ngo mutange ngo naya ugasanga nibaje rero ya message nkaca mbura ndayiha umwe basi bazi uko dusangiriye fana cyangwa dusangire ijambo ry'Imana hama n'ubutumwa bwanje bushikire benshi ko ariko radukurikirana kuri BBF TV bipfuza kwinjira muri timu yawe isanzwe ikora amareresi wo kwifuza kwinjira bimeze gute na ya mategeko abigenga kugira ngo ushobore kwinjira muri timu yawe vyogenda gute nibiki bisaba timu yanje nta kuvuga ngo umuntu ngo araje ngo kwinjira nuvuga ngo umuntu ngo araje kwinjira ariko navuga ko timu yanje cy'abantu bose bari muri timu yanje abantu bose kuko niko ntasiguye iyo twafa ikisigura ni family friends forever barumva n'abantu bagize umuryango b'inshuti hama bakagira umuryango urumva rero jewe mfata ko abantu bose n'inshuti zanje abantu bose n'umuryango wanje rero nawe harashobora kuvuga ngo ndaje ngo burero ngo ndo muri twafa kuko ungize uko woje usanga jewe ukinyi wanje adashobora kuja gukina hari kandi aho namwe n'abafise n'uburyo bwo kubahemba kandi aho naho yende naje nabanikireho limite hariho filme nosanga nashoboye kwandika kuko hari abandi bantu nifuza ko bakina ntafise yego ariko
kuko mvuga ati ikivugo canje ni blocking boundaries no limit urumva rero mvuze ati nkeneye umuntu kanaka reka ngende ndamusaba nka service aze akine mu uwo mwanya babaye umutwafa kubaronka birorosha abo bantu urondera hirya no hino katari umuntu kubaronka imana nk'ikindekesheje ndabaronka vraiment biranyorohera igikorwa cy'Imana kigira gifakara ngiyo nyene nimenya ati ndakurungitse kwa naka genda umusaba kandaremera Fanny kuba ariko baradukurikirana bifuza kumenya kino gikorwa ca industry y'amasinema mu mukoreramwo mu Burundi wowe ku bwawe ukibona gute uko ndakibona navuze ko umenga ntigishikikiye umenga ntikitaho umenga nta gaciro bagiha ariko vy'ukuri bari bakwiye kugiha agaciro kuko ni igikorwa gikomeye cyane gifasha benshi mu mitima gifasha benshi ku mubiri gishika kure ndetse n'isi ikamenya Uburundi Burundi busuku Burundi bavuga ko Burundi bameze uku urumva ko ari cyo gushikira cyotera imbere gute ku bwawe kino gikorwa c'amareresi mu Burundi ku bwanje ukuntu cyotera imbere cyambere ni igikorwa cyamwebwe abamenyesha makuru hari ukuntu umenga abamenyesha makuru muri taho cyane abaririmba yaba ba gospel yaba no mu bisanzwe umenga abaririmbyi bo baritaho cyane gose kuko nkeka twebwe film udashobora kuyishira ku radio ngo ivuge ariko hari ukuntu baba bakwiye kudushira habona kandi ikindi naco nuko hoza haraba amahiganwa y'amareresi mu Burundi nka kuko tubona mu bindi bihugu ugasanga nko muri uwo mwaka naka niwe yatahanye ikinuze trophée ugasanga mu wundi uko aho biratuma natwe tugira ingufu n'abantu babiha agaciro ati turabe uwo mwaka uzotsinda turabe cyangwa nanje nkagira ingufu ati ndabe uwo mwaka nanje yuko notsinda ego abajejwe imico n'akaranga bobo ubahereza kaye kamo bariko baradukurikirana kugira ngo uno mu bino bikorwa vya industry y'amasinema bitera imbere mu Burundi abajejwe imico n'akaranga basaba yuko botworohereza cyane ku ma location naho twifuje gukinira bakadufata mu mugongo mbere ndetse akaba ari nabo batorondera ati mubona gute nk'ahantu mwakiniye cyangwa nkuko unyimugize uko Fanny kuba ariko baradukurikirana kandi bifuza kumenya ibikorwa vyawe bo bitora hehe n'aya ma platform usanzwe ukoresha amasinema yanyu umuntu yo yaronka gute bimeze gute amasinema yanje urashobora kuyarondera kuri YouTube yanje na Facebook na Instagram nazo ni Fanny Lavine official mugo urashobora kuyironka kuri CD baje ndimugura ama CD cyane kuko ari anye hari abitwaza ngo nta mameka dufise ngo ntaki kura CD nawe yo batadi video ufise ugende mu mashine yawe ubishire muri flash hama ubaswitunge mu nzu yawe nk'ikimenyetso cy'urukundo turangiza Fanny uwo bariko aradukurikirana yifuza yuko umunsi muzomutumira nawe agakina mu filme yawe yo kuronka gute wowe kuri Facebook yanje Fanny Lavine ego cyangwa Instagram Fanny Lavine na YouTube urumva ndonga ego Fanny tugushimire cyane kuri kano kanya wahaye BBF TV namwe ndabashimiye cyane tubashimire namwe mwariko muradukurikirana kuri BBF TV nizo mpanuro za Fanny ahejeje kutubwira bijanye n'igikorwa ca sinema hano mu Burundi mwumva yuko afise amasinema atari make ari kuri YouTube mwumvise yuko asanzwe afise na account yiwe ya YouTube mushaka kumwandikira wowe wifuza ko ifadikanya namwe kino gikorwa kijanye n'amasinema cyane arimwe impanuro zifatiye ku ijambo ry'Imana ndabashimire naho ubutaha umunsi nk'uyu Imana ibahezagire bye bye